Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de realites mushikirizwa na irambonagire. Turi ku munsi wa mbere itariki 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Tubifurize indwi nziza, indwi y'umugisha, indwi y'ugira intsinzi no gutera imbere. Dore ku gice ca mbere kijanye n'ijambo ry'umunsi, ivyiyumviro vy'ubugororotsi. Nk'ijambo ry'urufatiro dusome mu gitabo ca mbere c'Abikorino igice ca 15 ku murongo wa 34 havuga ngo mushire ibirare mugororoke ntimukore ivyaha kuko bamwe batazi Imana bivugiye kubatetereza mu gihe mutamuragira ivyiyumviro vy'ubugororotsi bwanyu ntaco buzobamarira. Gutahura ubugororotsi bwiwe bisigura gutahura yuko nawe watsindanishirijwe, wejejwe kandi wemewe imbere y'Imana, kandi ivyo bisobanurwa kutongera kwibona biciye mu buzima bw'akahise ariko biciye mu bugororotsi bwa Kristo, ukwagirizwa n'ubwoba mu bubasha bwabwo igihe mutahuye ubugororotsi bwanyu. Nivyo Pawulo yashaka kuvuga igihe yavuga ngo mugaruke kuri mwebwe ubwanyu, fata umwanya mwiyumvira ico muri. Ni muri abanyavyaha bakijijwe biciye ku buntu, muri icaremwe gishasha muri Yesu Kristo. Ibintu vya kera vyarahise, raba ibintu vyose vyabaye bishasha. Nkuko tubibona mu gitabo ca kabiri c'Abikorino igice ca 5 ku murongo wa 17. Uko kugira ivyo vyiyumviro kurahingura imigenderanire yanyu n'Imana, kandi kukabaha ivyiyumviro vy'ububasha mu buzima. Ntimukavuge ndi umuntu asanzwe gerageza kunezereza Imana. Oya, ntimuri abantu basanzwe, muri ukugoroka kw'Imana. Muvyumvire, mubivuge, kandi mube mw'ubwo bugororotsi, kandi muzoca mwama ivyamwa vy'ubugororotsi. Tuje mu gice ca kabiri kijanye n'isengesho ry'uno munsi. Dusenge duti: Data mwiza wo mw'ijuru, ndagushime ko warampaye ubugororotsi bwawe. Ndatahura ico ndi muri Kristo, wejejwe, wambitse ubwiza kandi yatsindanishirijwe. Nambuka mfise icemezo imbere yawe, ndaganje mu buzima biciye ku buntu bwa Yesu Kristo. Mbayeho mu ntsinzi biciye mu bubasha bwa Mwemu, nama ivyamwa n'ibikorwa vy'ubugororotsi mw'izina rya Yesu, amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya: Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe mfise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye Mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana. Ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo, twakure kuri 61 40 ubusa 14.